pari dukora season amatara cize twatsa jene nabone yabirimbye guco nyine oya we yarivye ko bujuro bakesha amatara cize twatsa jene rero reka kuri guringo ruja kure ayo majambo sa Bigfizzo ana majambo amatara na ejidezo generator nazo nizande cide nini nubiga bwa none bwo gukrera umuyaga mu tumaza ejidezo kako twakoje amatara yayo mu muziki tutabisabye uruhusha nabona amatara sa Bigfizzo generator za Bigfizzo ego twarabonye mwana mbitse impeta umukobwa Monia Fleur ndakwikwegeye vyagenze gute kugira ushe ku rugo rwego rwo kumbwi vyagenze gute kugira ushobora kumva ko hotel ivi none hotel ivi kwa Monia Fleur urukundo kabisa avyibutse yaciyenza byari twengete ciyenza naje nambaye umva nikore kuri muto maybe no akuruzo bibona nta kibazo bitahura kana batera inkuru je rero nibaza ko uno munsi aramutse aba umugore wanje ejo haza bari byiza cyane niki kintu mwifuza namusavye ko atonja kure rwose nifuza kumubura nifuza ko aja kure cyane ego abatamuzi Monia Fleur n'umuntu ki acha cyane we mwirirwana nk'ikamukanarara ubwo ufise kubona ivyamane nka badramatiri bamera nini boy ba Fernando bako fagora madame kure aya bose n'abagabo kongi familia akatemba kama kuri yake ngiri kimwe na madame chunga mke wangu vizuri Jero byo kwigisha kubandogoba kuba farasi wanango Sio mu biti ivyo du snap sibijai ipo hapa mtanikuta kwa airport na gani awachungu ashuka kama madame anakuwa ananiambia ngambia tu oi ishi hapo kwa airport niko hivi ishi hapo vuye so far away sinajendi jenyene abo twaje tuzananye bose barananiwe barabuze barashobewe yonja ni kure God please bless my way umvukuri iyi muziki iri mu Rwanda kuyikora bisaba utanga igitambo umunsi rimwe gutera umugongo umunsi rimwe ni jewe inongwano it's personal bro umwana afise rap nziza musubize BT abuze ishaka raririmba yabuze support umukwandika n'umuhinga Bigfizzo ni biki ko nabuze umucanga bo bafise bibiriti ngitangira hari 2015 bakomera kumbwira mpagarike buri impamvu ndakomera bo barya byose je nkagira imanyu ndavyemera naho bavuga ngiye mu buhumbu mama kamambwira ariko banze wige mwana we nibindi byinshi nkumva umengo ofisi ingorane kurya minusi kenshi nakora bigoranye yes nashaka kuruhuka icyo nashaka ntagishikaye bwira wa mu promoter nasabye nyima interview watakaye ntitwokora yo buri nguvu anja kifye ndabira hasi y'urutugu ntibyamba baje kwere byatumye mimizi kungufu umunsi uzibuka ko naririmba umunsi uzovuza indirimbo zanje ntakizumva umunsi zo nkubufasha bidakunda ko nshima umunsi uzogaciro wagusavye ukamwiba none ninde no promoter sije kabisa bakunzi b'umutananirwa TV umeze gute nitwigera tunarizo twigirishije nirandi promoter umuganga umutananirwa tutaha kizimya moto fama safa killer gisego kanje ntwari kirumara mu muziki wa kabiri gatandwi uyu munsi turi kuri cercle atika kama hivi mwe nivyo turi ku nkengera z'igiya ca Tanganyika no twicaye neza na neza ugeze kuri Tempete hararabana na Tempete kugwa ca Tempete ucwabona neza no twicaye umunsi mutumire wacu ni Lino G Avuze muramuzi mu muzi ku ndirimbo nyinshi ndetse aho boneza ko mu miseze twamuhaye hiti turamutera iteka turaja mu ndirimbo yiwe yise babi ndetse iyo ndirimbo irazigera kure cyane kabifise umuriyoni n'ibihumbi amajana ngaye vy'ama views ku rubuga rwa YouTube ndetse kandi tukaba twarakoze ibishoboka byose kugira ndirimbo ishike kure bivanye na power play canke isura yacu ego afite indirimbo yitwa ijyanyuma afite indirimbo yitwa Legend afite indirimbo
ni nyinshi cyane arafite indirimbo shaka no kanya indirimbo zibiri amakolabo indirimbo yakoranye na Double J once again akiri cyo kimwe n'indirimbo ariko gusora ku munsi wa hirya yejo ari kumwe n'umuririmbyi Pro kuva mu ntara ya Kayanza nyene niwo muntu rero turi kumwe ngaha n'umuririmbyi asanzwe azwi kuri byinshi na cyane kwambika impeta Monia Fleur asanzwe ari umukunzi wiwe ni Lino G kandi dufite byinshi byo kumubaza ariko akaba ariyo mpamvu uri kuradukurikirana ku mutananirwa kugira ashobora kumva ibibazo tuzakumubaza Lino G turagoye ikazi my G mwakoze cyane kubera iki ntaba mu rugamba Jess ni shusho y'ikore igihugu yego nako nambaye yandi ma equipe yo hanze mugabo nahisemo kwambara igihugu cyane aje wambaye umukinyi wawe ufana umugisha gira umugisha ntuze ya Msauza Msauza number 7 uramaze gushika kuri umupira winamba mu rugamba nta match rimwe nsibaho yombandi hagiye utari mu muki w'umupira cyangwa urumaka yako umupira ko inguvu ntizari kirenga kabisa turasubira kuguha ikaze ku mutananirwa mwakoze cyane ego Lino G urumwe baririmbyi kino gihe bagezweho kandi bakunzwe ariko murafise aho mwahereye kugira mushobora kugira ngaha mugeze sivyo reka duhere kuri carrière ya Lino G uravye aho mwatanguriye naho mugeze muribaza yuko umukunzi w'umuziki we bagukundiye iki cyagene bazo ko ari imipango y'Imana kubera ko ari benshi baririmba nkanje cyangwa abansumbya bitarakunda ngo bigere nkaho nanje bigeze bazo ko nta buhinga burebure burimo Imana ifite kwipanga ibintu vyayo so musikara ego uramaze kwicara ukaraba ico nizo umukunzi w'umuziki wabagukundira canke iyo bizuga kusoma commentaire aho usanga umukunzi w'umuziki wawe agukundira iki maybe ngo ndirimbira generation yanje cyane none abandi nawe sinzi ariko mbona ngo generation yanje ni ntahura cyane gose ngira ngo nivyo bakunze ego kora kuri legend player shemo babi ndirimbo nyene zugwaruka nibwo ruzikunda cyane ngira ngo tukiraho nyene benshi barakwagiriza yuko ufise ingeso yo kubicisha lyrics nziza donc amajambo atondetse yanditse neza kandi y'ubwenge iyo umurapera agiye muri R&B arakwandikira ukumva neza ko bimeze neza ariko kandi bikunda gushika iyo umurapera agiye guhibongoza bikanka bigaferinga bimwe bagatanga kumwagiriza ngo bibana ngo namura ngo agiye mu byo guhibongoza ngo yagiye muri ibi bikanka niki kintu cyabe kuri Lino G umurapera isanga hibongoza kandi bigakunda naza ko umuziki nta limit sukwirimita ngo njewe ndi umurapera cyane ngo ndirimba icyo ushoboye cyose uragikora kubera ko umuziki ni nk'ikiyaga ikiyaga turimo turi benshi bwo mwese uko ashoboye uko bigukundiye koga cyo guko nyine yego nta muntu yandikiwe ngo uzogumurapa ngo urabujijwe kuririmba ibindi oya byose mu muziki urabikora akaranga mutima k'umurapere n'umuririmbyi yandika byinshi mu mwanya muto ahubwo nabyo babike muga bitahuritse nkeka ariko ivyo nzi numva ngo urapa uvuga widoga mu donc widoga ibintu byinshi mu mwanya muto donc uvuga ibintu bitagenda neza canke ibigenda neza rap ni rhythm na poetry umva ni ibintu mugabo uza kumva ugatahura muvyo tumenye tuzi ko abarapera abantu bandika abantu batupa urandika ijambo mugabo bize gutahurika biza gutahurika biza gutahurika imunyuma biheze canke hagati wo nabiko bigenza mugabo ibintu bitahurika mbega urazi ko niyo mpamvu burya abarapera badakunda abantu baririmba R&B bikunda kubananira kubera ko baba bafite ibintu byinshi mistari mishi mu mutwe ariko kubera ko R&B ukuntu imeze umengira rimise ubwo uturani duke two kwandika ngo ntibisanzuye neza maybe ego ndavyumva ariko rap urakoroka muto urakoroka vuga kiri ku mutima cyose yo bari yo mpamvu ubu Lino G amaze gufatisha amaze kubona umuziki wa ogwibongozo amaze kufatisha neza byatumye mu rap akawibagira ndafite indirimbo za rap ariko abantu bahico bashaka bo apana wico ushaka kubera ko siniririmbira igihugu n'abantu muri rusange yaba ndabaye byo nkunda maybe sinzi ko ubuzima bwawe bumeze ariko nutanga ibyo ukunda utanga ibyo abantu bashaka narafite kenshi cyane mu myaka yahera mugabo rap yanjye yose mwayashira hari ni nyinshi kweli harungiza Danela full harungiza Danela nyinshi cyane gose narafite ndabahereza mugabo haroza urufu mbere rest in peace bayita gutebe aheza aho tubabwira ati ko nageze gendi yica nigira ko umuntu yapfuye mugabo gukira content gukira rero kuganza bahe rap kandi mushe utangura kuntuka
ngo twagusavye agacupa twagusavye ibiki nta kintu ari gihe tuzokuvuza utakibaho coming beshi barabura promotion ariko nibaza ko sikosa kuri mwingo cyane kwa promoter cyane ko sikosa urako nawe abakeneye gukora ibintu biza gutuma ajya we understand that ego maybe ari gihe turanga promotion kubera yuko twayisavye abafise nabo ibyo bashaka ntumenye cyundi umuntu ashaka ego tukiraho nyene abatakuzi je ndivuga ko ndabivugira nka imbere ya kamera jewe Lino G numwe baririmbyi je twakuranye tuzinanye kuva kera cyane je nari ndanamutwara mu bakorezi tugikorera Imana je nari ndamutwara ico gihe kandi ico gihe hari umupeti yigira umusani umuntu yigiranye n'umuntu star nyene ndibuka kirato yari afise yari Jordan canke Air Force akaratuka kaza twavuga ati umupeti bana mugabo ntiyarazi giswa Ndavuga ati opeti yangu kama nifukuza ambia wewe ndio kaka wewe ukayekure ukijua Kiswahili utakuwa kuika kwetu lakini vina kaongea vizuri mugabo kandi nige kuva kera arumva yari peti ni muto ariko afise impano kandi afise ivyifuzo vyo kuzoshika kure kuko umuziki wawe utanguye kuva kera Lino reka dukaruke gatoya ku muzika wa kera bagye baririmbye twabonye banuze bamwamakura na kera ndagusubije mu Kayanza ngaho ndaguze mu Kayanza muri yandiri ivyisi ko mbona bigoye bigoye umuzo wawe ba Vianney abantu ba Vianney Vianney Pro begundi ninde mwakuranye collabo ni benshi kera kuva kera muri besha ndibo bagya abantu uyu munsi bageze eske murayaga iyo muyazi bakubwira gute turayaga nabo bitari cyane nka kera yego kubera yuko urabizi ko intambwe yose igira bijyana n'ivyayo maybe shobora kubona nka time yo gana nabo cyane nkuko byakunda kare ariko nabo bameze neza bariko barakora imiziki yabo nayo irasohoka rero twaba Young B bari maniga ya mu Kayanza ni benshi ba Epidey urabona Epidey bose murabazi bari nabo twagiye turakorana cyane mu magang nabo bameze neza pe bariko bara struggle kugira ngo duhurire hejuru ego twapanga turi kumwe n'ibyo twapanga ego turaduze turavuye kuri visi mbona bigoye Lino G atangwe kuba Lino G arakuze atanguye mbere no gutera oya ntaco arakuze imyaka iramujanye okay oya apara gukura mu muziki ndavuga gukura mu myaka no mu buzima okay imyaka iragenda Lino G atangura gukubita utuntu tuyoga donc atanguye gushuha ndavuze atanguye gushuha ndibatsa atanguye gushuha ahuye n'abantu babiri ahuye na Bface ahuye na Bigfizzo mu rugendo rwiwe tukiraho nyene narigeze kuba ndiko ndagira biography ndiko ndondeza biography yawe mu ntara ya Kayanza barambwira amateka yawe na On The Floor ego ndifuza ko dutera inkuru gato hari umunsi On The Floor mwigeze guhurira muri show ico gihe On The Floor yaragezweho cyane mu Kayanza ico gihe yaragezweho cyane mu Kayanza donc akiri muri zia location donc zari yanyine mu star cyagiye mwari bato ndifuza kumenya mwari mubanye gute mu Kayanza kuko byose narabyumvise babitubwiye Bface njyewe so umugenzi wanje cyane nyene azifu twongo twara abagenzi oya abo pe tuzinanye kandi Bface we ntiyaba mu Kayanza ko je n'aba mu Kayanza bose namubona ariko yaba hari sometimes yari muri management ya Trebeka yaba ibujumbura maybe ariko njyewe namubona ko kujyana bamubona ariko ntitwara abagenzi cyane ariko twarahura abaye amashow mu studio sometimes yego ntitwara abagenzi cyane na Bface njyewe ngo mwarakomana cyane hari utuntu wowe wigira wa Kayanza wa vrai muri show ashaka kwerekana yuko yari mukuru cyane kabisa ko ubushobozi nabona ari bwo kumwurirako byarashise uramwegera uramusaba collabo cyangwa uramubwira umusabe support many times ico gihe kera jewe nasabye collabo bari benshi oya ndiko vuga kuri On The Floor turacari mu Kayanza tanjana kure ico gihe sinabonye akanya ko kumuganiriza yari hejuru yarenze cyane ntibaswemera gushikana twari turi bato twari abana batwemera gushikana abantu yicaye kabisa no muri show muri show mba backstage bimeze uko backstage y'aba underground backstage y'aba star Bface yari umustar wenyine kandi
jewe ko tunazinanye rero ntibyakunda ko ngenda kumuvugisha ego ivyo batamenye ivyo mutamenye Lino G Umvukuri numwe waririmbyi habuze gato kugira abe under management ya Bantu Boy asinywe muri Bantu Boy na Bigfizzo narigeze kuba nicaye na Bigfizzo turamera nk'abantu babiyazi Imana imwezagire legend Bigfizzo aho uri hose Imana imwezagire yarageze no kumbaza eske kubera kirone mutabivuga ariko ndamubwira ati je na banabivuga kubera ko ndabizi dutera inkuru Lino G Umvukuri yahuye na Bigfizzo gute gari Bigfizzo twahuriye mu Kayanza for the first time yakoze yo show we na Masterland ni hands iyo joro rero twaragira ni biganiro byinshi waduje nawe ni Raisa madame Toussaint madame Toussaint rero ni waduje ko Raisa je twari tuzinanye yaranzi ni waduje turaganira the same night ni turavuga ati ushitse budget ko twaturi mu Kayanza ati ushitse Bujumbura sho ndondera tubikora niho twatanguza twamenyaniye na Bigfizzo ariko duteye inkuru ari ikintu mu Kayanza muri show ya Masterland ari ikintu cabaye Tagute kudugiriza izina iryo joro nyene gute ibuka neza ikintu Bigfizzo agukoreye cibuke atwe twari kumwe aho ari 2000 combien hari maybe 2019 2018 yeah twari twomba je imbere ko show ibana waranse kuririmba cyo gihe waranse kuririmba cyo abantu byuzananye Bigfizzo avuga kwa ko nacerewe barambuze umwanya wanje warageze nje kuri stage barambura kumbe ndikumwe namugani ko namugani pale mu hotel yake mushambara chaki tuko naye tunatulia pale wakanipigia njoo imbe naambia hapa labda nisiimbe nimekutana na superstar hapa sitoki kwa mambo ya kuingia Bantu Boss nasikia nilikuwa napanga mambo marefu hiyo show ilikuwa ndogo sana sasa wakanikosa wakanitoa ku list acha ukora ku list bagusipira asani waso mukanza weza kuririmba sabwa turehagezwe na masanda araheza kuririmba aragezwe umwanya wa Masterland ugira ngo Fizzo acaririmba cheduta and then mabana turakorokanye wa sabwa sasa wamekutania wapi ukinywa uti Fizzo bahuriye sasa hapo na Masterland kaimba kwanza mimi ndo nikaimba Masterland chairi imbere ivyo gihe magwisi nzohinduka naza mugana kwambia huyu ndo atalipokea upete kumba dida kwa tunazinanye wangu nikasema sasa mzee asema wenda kupokea aje wewe sio hivi ni washikaji oi kankali ndugu familia asema huyu ndo atanipokea ku stage master abwirwa show sikuhemba hata hiyo show sina nahemba kweli ndio kuna maana yako yatora kweli ko nilikuwa na furaha sana nikasema hapa mimi sijamalizia ule washo tukutana tena ngoja mahera nimwase kumuronderana kaenda na mzete mimi kwa mgenge pale na hera sikutafuta naragusaba impembo arena amaze guhembwa ko that was a blessing go na Fizzo for the first time and abanyakira acabwira nyene show acabwira show te upete uyu ni wanyakira ico gihe Fizzo yagukundiye iki niki kinamubwiye Fizzo urumva aragutahuye cyane yakunze umuziki wo wahe nimba uba wibuka shabye bari birebe ko namwandika kuri WhatsApp kamurikira imiziki cyane ndugu yacharanyibuka ko namwandika kuri WhatsApp message nyinshi namutumia message kila siku sema upete sasa labda kana upete na nivuruga sana cyangwa sitonge rero nta kintu kenze namubwiye ko namutinya nabo ati ndabizi umusumva umengo ibyo bintu ndiko ndarota ndavuga ati basta nyine turapoa nanga gusa nta kintu kineze namubwiye pe ariko yasanzwe akurikirana YouTube ya verse yarazi kucana ico gihe wari ufite yahe mbere savye yuko ayo mfasha gusa ico gihe wari ufite indirimbo kuri YouTube ba uvyibuka Daniel ntari bwaze turi muri ahandi hantu twakora yari yaravyibuka muri JC hari hu yahe mbere wari ufite yahe ni nyinshi nacyo muziki nyinshi tazi nawe nipfu nuko aheza mwijuru ego okay birabandanije rero barabandanije uvuye udahembwe kubera ko wahuye na Mugani Desire kubera ko umunezero mwinshi mere nkuraho urangwe umunezero mwinshi kubera umunezero mwinshi no cyumwibugo kubera umunezero mwinshi baba acha bakufurahi acha vitu ya kuenjoy wewe acha tu kufurahi kazi yako okay umunezero aje utujana na Fizzo mache mujana he muri iryo joro get back kuri ya hotel twe turiko nubundi and then after nditahira je mu gatondo
yakashuka mimi nikarantre ho. Wowe wari sanse gusinya muri Bantu Boy vyahindutse gute? Nilimkosa. Nilimkosa mzee wako kabisa, nilimtafuta mwisho nikamkosa, kaenda Bantu Boy tukamkosa, nikatafuta na Kiriku akanambia tutapambana mpaka iwezekane, tukapambana pale. Akatambia ico Kiriku muri muzi nani? From Sentewa n'umuji wanje wa KERA. Yabemere kuja muri Bantu Boy mwese cari moja muri mukayanza nyene canke Kiriku bahuri Ngozi nawe yabe bahuri Ngozi we bari bahuri Ngozi kandi ngo yari yamaze no gusayina. Wowe waciye umwandikira umubwira yuko nishafika mjini. Muchafika wamwandikiye Kiriku kumubwira ko muzee yakwemere kuko gusha muri Bantu Boy. Iyo target yacu na nje na Kiriku KERA. Rero bakiriho kazambia ati ingo kuri Bantu Boy baze barakubona. Abati safi sana asubuhi naamkia kule tukashinda pale msubiri kuja mzake kuja pale anakuja kwa mwitu yake mingi achaongea kigira kandi ambia sasa mzee tutaongeaje Bigfizzo kwa muangalia tu sura na muogopa sema hii kaita kaza katukoma dopama mimi na gasake pale tunaingia hapa na huku pasa tukafikia tushikirulia mama Edit manager Madame Fizzo tunamusa programme kwa na Raisa sana nayo yakora basa ko yaranze byari byoroshe tuongea naye tambia tu anatiyedusha ko mudufasha vitu wewe na Kiriku yarasanzwe ari yo kwa kama na nilete yaragufasha ukuboko nawe kisha tumajie alifuza ko twa anakubali badman Imana gwezagira. Yabyifuza sana ko twatuponyage turi kumwe muri Bantu Boy twese. Mugabo sikimana yari yapanze ko byogenda ro. Tumwishije mu mama yatubwira ngo tuzogenda tuzokwishura. Naye tunga tunasubiri barata twishura kandi. Ntabwo babishura. Ego narumvise yuko ngo hageze yuko ngo hari hageze yuko mugani agusinyisha ngo ico gihe ngo wari kwishure. Sinzi kintu wari kwishure yageze kabisa. Nandiri iyo message bavuze ko bazomana ubu ndindiriye musizo. Nigiye kintu ubwira Fizzo akakanya uravye ivyo bintu yagukoreye mu kugushigikira gufata ukuboko ayo mateka yose yagira gukorera mu guhesha agaciro mu kayanja twahuye. Jeri baza ko byari ibintu bidasanzwe byari by'agaciro. Njya Imana muheza gire yakomeze gutera imbere komeza guteza imbere abandi. Binashobotse naga collabo kabonetse karasi nago kwera vyefse shwa kamilioni rovene fanya maajabu fanya yako kora ibitangaza itariki 29 z'ukwezi kwezi Ingozi kamilioni azoba ari kumwe na Bigfizzo Kiriku akiri na Double J muri Ngozi kuri stade ni festival zibari ibintu bidasanzwe kandi mugani ejo cyengejo arashika ngaka ubutaka bwo Burundi ukifika tu bless blaza Mungu wa mu blessing ame ibintu bigende neza nawe yaronka agakolabo kurumva ko yagapambaniye cyane. Okay, turavuye rero muri ivyo bihe byo kubura management canke byo kutaja gukorana na Bigfizzo ariko tuje mu bihe vya Lino G umvukuri. Lino G yaje mu umuziki w'u Burundi wifashe gute muri rusange nimba bavyibuka? Jewe naje mu muziki w'ubundi uri kwatera imbere uduga ushobora gukora akantu kakagushikana ahantu niko bivuga ko nakoze ibintu bitari birenze cyane mbwa abantu babyakira nk'ibi binini guco ntivyandugije cyane ariko byahinduye ubuzima bwanje namwe mu munsi. Kiriku akiri wakunda kuvuga ngo ni flavor shasha ngo yaje mu muziki w'u Burundi. Wibaza ko ari flavor imeze gute? Ni manti? Ni flavor ya legend, player, tuza ijyanyuma babi nigene yo flavor. Kandi nijwi riri buzz riri kibesi yani riri deep indani bica bimugira Lino G uyu munsi akaba ari umuririmbyi akomeye dufise mu Burundi. Ivyo ukoze ko ngo biraheza gigo kandi ngo bifise imigisha myinshi indirimbo giyemo ziba hit niko numva bavuga. Okay, niko numva bavuga niko ndabibona kuko na numbers ziravyerekana ziravyerekana kuva ku bibeni kuba umukonvere ibibeni kuja kugurisha ibiharage kugira iki kujya amahera y'ishure kwiga kuri mucaramanya kuri lycée technique Sarama uva kuri Doraprere uja za Sembazire amashure warayize urayaheza ndetse uyu munsi ukaba uri umunyamuziki akora atitwaje amashuri ahubwo akoresheje impano yiwe. Indirimbo zirasohotse urabaye icamamare Imana irahezagiye Lino G abaye Lino G tuzi uyu munsi ibintu birakomera sivyo.
watubwiye neza ko wasanze ico gihe imiziki ari sawa wowe aje kongereza mu bindi abandi bari bageze ariko uravye uyu munsi ego uravye uyu munsi ariko se ngomba kugaruka ku bintu mwagiye murahura navyo mu muziki no je umuririmbyi atigeze yemera kijanye na buzz canke ibintu bya showbiz cyane kubera iki mugiye kumuririmbyi vyemewe je naje gukora umuziki saje gukora ibindi bintu ariko birafasha umuririmbyi gutrending Nagira cyo mfanya trending cyane n'umuziki yakoze. Mu byo tuzi n'ubundi bihugu byose ari amabase barimvye barakrea ama showbiz ugira ni show business yacu ibyo sivyo barimwe bakeneye kuba muziki zora muri amazi misa dasohora. Naho amazi misa posting igani baragukubita amaka pana nguri mu mabase. Rero baba bakeneye kuba icyo bakuziko. Hagera inoje ari cyo bayizera muri showbiz. Aya. Nta musi no. Nta nico baciba nta n'ikintu nakimwe bacibaza ko mu iterambere giyiwe cyangwa iry'abandi. Bes? Maybe kubandi sawa mugabo kuje. Ko arabo vya iterambere ry'umuntu nico akora. Je nkora umuziki. Sadbig niwe yanditse, Sadbig yarigeze kwandika kuri Melanin Boy amubwira ngo bana baba. Watakuwa, murajifaya munokore. Ngo bigira umukizwa watakutiwe kumbuga. Ngo ndakuwa peti yangu. Kwanza ngo wandika indirimbo zisa. None yo bakwatase na urataka ari sawa kubera ko niko n'urugamba rupanze. Urugamba rupanze ko barashe nawe tuza kurasa barashe bacuguma guca barakura nawe utegeza kurasa ubwinga bujanye n'umuziki muri kino gihe abaririmbyi b'abarundi barako barabagiriza gukora ibintu bimwe donc gukora ibintu bimwe ariko nshaka kubaza we nka Lino G je na melody imidiho n'ibindi ingene umuziki wa hano twagiriza gukora ibintu bimwe gute barabagiriza yuko ngo imiziki yanyu gusanga ari yandi ngo melody mukoresha zaza n'umuziki nk'akarorero umuziki umwe usa n'uyundi n'uwo kuri wewe cyane kubandi baririmbyi wari wewe wese nimba ari jewe cyangwa nabivuze nisunze abagiye barabivuga kwa Melanin Boy umuziki wirasa niko benshi babivuze ariko yavuze ati jewe ivyo bintu navyo nzi oya ntisa muziki we ntisa kabisa duha experience ituma nakubaje kintu gashaka kudusigura nkawe nk'umunyamuzika ko abantu benshi badukurikirana batabitahura maybe nivyo ari foro cyane navyo cyangwa nivyo abona ko abantu be bakunda no signature akaba ari ashaka kubaka cyane ariko imiziki ni ko muzika ari kiyaga mwese yo gukwa bibona wa nshobora nka wewe nibishoboka kubera ko ntitwigiye koga hamwe nimba ari natara dufise tara ntizingana sizimwe nimba byo bari ivyo cyo bari cyo cyatumye Bigfizzo ndofa kwagiriza muri babe kwa mwivye melody namwivye amatara tize twasa generator kwa mwivye melody namwivye melody ino ibonye ko yajanitse ku mbuga kuri Facebook nabibo yavuze ko namwivye amajambo na melody ariko nta majambo Bigfizzo kuna melody amajambo Bigfizzo ari gitabo cyane amatara tize twasa generator aya mzee amajambo yawe hari kabisa generator sigwawe amatara nayo sigwawe ibi ni biki ari gufumuririmba amatara tize twasa groupe ko atabiririmbye we baho ndashaka ko bidasa Nima navuze ati amatara tize twasa generator nuvuga ko amatari ya tize twasa turakesha byanyiye mu gisagara turaduga hano Bigfizzo arimbye ko none pari dukora season amatara tize twasa nawe ntiyabirimbye guco nyine oya we yarimbye ko bujuro bakesha amatara tize twasa generator rero reka kuri gurigo ruja kure amajambo sa Bigfizzo ana majambo amatara na ejidezo generator nazo nizande kide nini nubinga bwa none bwo gukrema umuyaga mu tumaza ejidezo kako twakoje amatara yayo mu muziki tutabisabye uruhusha nabona amatara sa Bigfizzo generator za Bigfizzo muramaze gura ngo abikubwiye oya ninda yabwiye wewe umaze kubona iyo post ya post umaze kubona wavyakiriye gute none nta nakumwe ko that's simple ko ugenda bizi amatara sa nayiwe none amatara sa Bigfizzo mukwandika babi none wo bisunze aho nundi muri ashobora kuza akarimba bijyanye nje naririmbye akabishira mu yindi melody cyangwa akabishira mu yindi beat sinabwira ngo wafashe amajambo yanje ngo yaririmba oya sama jambo yanje ahubwo twarimbye amajambo amwe nyinshi yo ni mystery yo muri DJ numse Bruce Melody yaririmbye izere ari mystery yaririmbye kwa sigwa urumva ni ibintu biri kwisi twese dusanga ngahantu ushobora gufata nawe nkafata umutananirwa nkabishira mu ndirimbo yawe tubana umutananirwa nigwa barabikoresha ni bisanzwe babikoresha bisanzwe cyane kubera ko nta muntu afite amajambo ndibutse nanje on the fire ibyo umutananirwa mu ndirimbo ari kumwe n'umujama muri 26 life wabyumvise ndabyibutse oya ariko ni amajambo y'abandi bakoresheje ariko ni mu nzira nziza kubera ko yarapostinze na link yarapostinze ni peace ni oi Imana muweza cyane mugabo nta majambo y'umuntu
ego indirimbo babi yarasohotse indirimbo babi isohotse yari indirimbo ubona neza yuko yatuma yari ihoze yari iri hasi cyane kuruta izindi ndirimbo zihari dufise ama piano dufise Mia avec toi kaka dufise mtoto ananukia perfume twari turi mu bihe Sadbire yaduhinduriye adushira mu bihe vy'amapiano uribuka ko nakubwiye ati kaka unatawachiriye tutatuachiriye kweli aho tuvaye tuachiriye kugira babi iboneke babi iremwe byagenze gutera inkuru y'ababi burige ikizere cyawe ufite nicyo gituma byose bikunda kubera ko nuzukore ikintu ukora ngo naka yakoze ikiranje kangurike kuko ntuzi wewe impamvu yakoze kiki urabitahura ego byose nibyo muzosoma zibona ko hasotse yundi ahubwo ibihe gute ibihe none turi mu ndirimbo zitambika mwewe nande je nabene gihugu none ko bayiravye nayo se mpamvu dushaka kwigira hamwe turabibi gitangaje kirimo ikigwa kirimo ngaho kivuga yuko nta bihe by'umuziki runaka bibaho ariko kujana n'ibihe bana biwacu uno munsi abarundi bashaka kuyiga none ikijanye no kujana n'ibihe we nacu tahura ibihe vya gute ibihe by'ibihe tuba turi mu muziki uri ku isoko ya donc benshi baravuga ko ça sampa Mia avec toi je vais bien bavuze ko amapiano ari ari umuziki uri kuragurwa twasohoye babi nabo barayiguze cyane barayiravye yaraguzwe kubera ko amashora akora hariho Ahaye neon style yindi atari amapiano akabaho iryasatbi umutu haba hariho pita kesha nisohorera hariho pita cyo gisohora ibintu dirijoro turakesha mbwa navyo bisigaye ko rero nta gihe cy'umuziki kakibaho ko byabi nibyanje nyene ko cyakuzana inanga cyakuzana piano yazimwe za kera twatuni bavuza guca indingiti ukore ko umuziki no munsi uryoshe abarundi barawuraba akamuzi mu gwashatana babiraje ikuje muri no ma views n'ibindi byinshi ndetse irakubise viewers hagati mu ndirimbo nyinshi benshi bita ko zari ku isoko indirimbo iravutse indirimbo ari mu message irenze no twabigarako warabisiguye ku mukubito twaravyumvise ariko nike kintu babimaze kuguha utari witeze kuyoguha abantu bashasha arabantu myaka mishasha muri ibi byasohoye muziki ahora n'abandi bantu kubera uwo muziki nuko usohoye muziki n'abantu bashasha njero nkunda abantu gusumbuka nkunda ibintu byose ego nkunda abantu kabisa babi ngira sosi imuhaye hit Lino G ndetse deep irabonetse mbego dushaka kuri deep hari vyabaye kugira deep ibeho dutera inkuru deep yakozwe gute deep yakozwe apana wisose se yakozwe kare wowe urabizi kandi abwira abandi bantu Double J n'umuririmbyi wa mbere nipfuza ko dukorana collab kuva kera cyane ko namukunda nakunda ukuntu aririmba ukuntu yandika you know and naramwandikiye kenshi nawe ndamubura Double J ndamubura tukapanga rimwe makansubiza twakoresha Facebook icyo gihe mu kuvugana mu marama naka WhatsApp no ngamuro ndasaje star nikamutafuta na mukosi mu nyuma nkoze legend twarahuriye mu kiganiro cyane bahita cyane mana atarayimenya cyane amen cyane mu ati none byabimwa gusaba hari nko mu 2015 gucyo 2015 ati uragute tubikojuba cyambye ati anytime ati nyumvisha imiziki ufise nyumvisha imiziki ndamfise harimo na deep yarimo gusa nteritwa deep yitwa kuri kuntu ashacagura ijya wafata deep yari indirimbo yawe indirimbo yanjye je nakoze irahera atambwa nyumvisha we muziki ufite twumva ko twakorera muri canke DUKURE ndayibutse nanje ni do you usually like chocolate agnate yakozwe imbere ya legend Zabadge yamashaka gwankorera ka massage buri joro yes tiwana memi go follow niracagura ijya turapanga session tuje kuyikora kandi hari mu verse yiwe tusubiremo mbwa washe mu verse yo mu ndirimbo nari nsanganye mfise njyewe ama turayikora 2024 almost 24 maze kuyikora ko nanjye naciye njya ndi muri ya management twahoramo bica biranka kwisohoka kubera ko tuzitaguma dutagetera kugira ngo tuduge cyane dukore ibindi bintu birenze twubake Lino G wanyawe tukore amakolabo make mugabo habeho Lino G rero ya ndirimbo kirabura umwanya wo gusohokera mwanya mbwo twarifuza kisohoka cyane and then muri 2025
umwaka turimwo muziki ko twarapanze gusohora big time biranka nyine kubera management UFC imipango yayo gahunda zayo kunshaka kubaka umusani wabo biranka kwisohoka mugabo 2025 Double J ashambye ati iriya ndirimbo irarenze tungatarisuramo kandi twaso muri record twari recordinga kandi bushasha hano umwaka cyangwa umwaka wese sinzi hari umwaka muri umwaka 2024 muri umwaka sho amataso kori ni wayitanguye jibu ni wayitanguye amakoli amasha tuzora kwa koli twari nouvelle bushasha tushatwigira deep rero yuno munsi and then nawe imaze kuba deep nawe ntiyasohoka aho 2025 ubunyene vuba Double J arambye ati umuziki ko byanse kusohora nje ngomanda wisohorera chambye ati okay tumugabo cyadushiramo na kene kuko nawe kiri kwera ukunda cyane ndiba ko yemeye no kugwa ngo $500 ndani miliyoni na mara menshi kiri cyashaka yashaka no kumuziki tusohora ambye ati yo cyane mara gutama video ngo muziki musohore and then nawe tumugabo ati dukore ujemwo dukore verse yawe and then tushire hanze Double J acha usohora Double J rero twashutinze urasohoka man kimwe n'abantu babakiriye neza big congratulations kuri mwebwe kuri team no musirira ku miliyoni ni kintu kidasanzwe ntiwahavuye ubumva donc indirimbo yabaye hit sinasohoye nini Double J ni muri video nkunda cyane gose nifuza ko twona ko na projet yandi menshi no muri maybe namusabye collabo neje ashobora kuyima rero ndamuhaye muri muziki twakoranye n'ubundi usokeye kwa kiri usokeye wanje nguma n'ubundi ndimwo by'agaciro cyane kuri jewe ko umuziki nawe ya Double J uri hanze kuno muri mvya mbere nshaka dukwana imbere ya bose imbere ya King Sat imbere y'abantu bose bapana Sat Bigfizzo uzungu musisi namukunda cyane cyo gikora narakunda ukuntu yandika unaririmba tasibo twe twandura twibuka nubu stira cyane nibyo kukubwira ko nkukunda mama ayose namusaba collaborate rero umuziki twakoranye usohotse usokeye we cyangwa iwanje cyangwa kwa Kiliku abandi ndimwo gusa neza agaciro kuri cyo kabisa Lino kugira sindagutakariza umwanya ora kumwanya wabaririmbyi mba mufise umwanya muto ego twarabonye mwarambitse impeta umukobwa Monia Fleur ndakwikwegeye byagenze gute kugira ushe ku rugo rwego ubwa mbere na mbere twarabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma platform nk'aba ya Techno bamwe abantu bari hafi yawe mukunda gutazira mu nyama niho nabibonye ubwa mbere Techno big shout out to you my G nabibonye ngo Lino G Avuze ngo yateye ivi kina cyo bwanje ntiwantumira ntiwanambi byagenze gute kugira ushobore kumva ko hotel ivi none hotel ivi kwa Monia Fleur urukundo kabisa Avyutse yaciyenza byari bitwengeje ciyenza naje nambaye umva nikore kuri muto maybe nwakuruza bibona nta kibazo bitahura kana bateye inkuru jewe naraboye post kwa Munyama bibara ngo kwa Techno ngo Lino G ngo yateye ivi kwa Monia Fleur habanye ndacana kubita amarosheshe yanje amalokalization magaze mbona aho muri ndakoroka ndibwa naje nambaye ibutura n'umupira wa Real Madrid jezi ya Real Madrid barambye ati sasa we mbona ukora kiyerehera buyuwaye kufise ubuyuwaye burenze uza kuja muri video cyangwa uja kuboneka mu kiganiro wambaye Real Madrid neza tuje kwiterera ivi twiyambariye impuzu za fresh twambaye bien twari bien mamba gasema respect ariko ntitwaronse umwanya gadushoye kubiyaga neza Monia Fleur iki kintu cyatumye wumva ko hotel iyo ntambwe yo kumwambika impeta no kumusaba yuko yo kubera umugore mu bihe biri imbere murakoze nazo ko Monia no mukobwa tumanye umwaka urenga hirya y'umwaka wararenze wararenze orenza akiminsi miki umwaka urenga yego rero nibaza ko mu mwaka umuntu mwamaze kumenyana kandi umukobwa ushaka kurongora umva ko bidasanzwe ni umukobwa twamaze kumenyana cyane twamaze kumenyerana mu bihe bigoye byiza ibihe byose rero nibaza ko uno munsi aramutse abaye umugore wanje ejo haza bizoba ari byiza cyane
Yeah. Niki kintu mwifuza? Umva namusavye ko atonja kure, ko sinifuza kumubura. Sinifuza ko aja kure cyane. Ego. Abatamuzi Monia Fleur n'umuntu ki acha cyane we mwirigwana nk'ikamukanarara. Umuntu akunda ibintu vyiza gusa. Biri ku murongo. Biri mu vyatumye wumva ko umushira mu ya kubera je sindi ku murongo neza sindi ku murongo cyane. Umva mfise umuntu ari akunda ibintu biri ku murongo then bazomfasha ko ibintu bigenda neza mpamvu namusavye ko atonja kure. Benshi ntibigeze babitahura ntibigeze batwara ko iyo step woyigera ko canke woyitera. Wowe baza ko ari ikintu catumye bumva ko donc abantu badatahura ko ivyo bintu bishikako. Simaka abantu babitahure wangu urazi ariya n'amahitamo y'umuntu wese ashobora kwifatira ubwiyo ivanye n'impamvu runaka kubera ko abantu benshi turahura mugabo abo tugumana Imana nibahitamo. Twabazi ko wena ahoga benshi mugabo uwo gira kuri step bavuga ngo ushaka ko atazokujya kuruka mwambika impeta ubumviyo ibari vy'Imana yiteguriye ubwayo. Yes sijewe biramaze gushuka muri za Monia Fleur amarira n'umunezero ugutwenga no kurira nze biranguruko wowe biramaze gushikana ubwo rukundo rukakuriza. Of course kata muri je ndafukamira umukobwa ngo nta fukamira ninja navuze ninja rero umugore wanje si ninja kabisa ijya si ninja babitahura abantu wife material abantu babitahure ko benshi nabanye barabahara baya madeba bashaka foto kawe ufukamira ninja undi rango yerekana n'urukundo rondera kanoti. Labda we nawe kumwamagara tumubaze dusiguriye neza. Mugabo kuririmba nabaza ko bidahuye n'ubuzima busanzwe maybe uririmba ibintu biri mu bantu bose mugabo nibishikira niyo mpamvu imiziki umuntu wese cyagura umuziki akunda. Niyo nico gisigura umuririmbyi ari ibintu vyose mwese kugira ngo ashikirwe. Ashaka kurimba ko arayinzara kandi uhazi kugira ngo uhumurize babantu batanze cyo gufungura. Inyuma yo tuvuye ko kizo video utazibonye inyuma yo kuteye ivi nta bantu baje kukubwira ati abantu ugira wibwe bana gira wibwe kwere bana na ibiwa tantino nanje namubonye ryari kuri live bavuga ibiwa Lino G Avuze Lino G Avuze uzitafute niye mukiye bango mufunje ngume amatelefone mumene byose mumene byari bitwiko sawa nimeze neza. Bitu bitakwaza nizogena neza ahubwo dufashe kudusengera kugira ngo dutere intambwe zindi zikurikira. Kandi nawe udahinduka rega kubera ko na mema yari umuntu none ninde mema nitwamiye mu gitabo cyo mu wakanga mema uramutse mema twamwize mu gitabo mema n'umuntu mema yari umwana kere yari umwana kere cyari umwana gaha amashara ahinduka mwishura navyo mema nene yari umunyeshure twize mema urashobora guhemuga imagirika ariko ufite ushaka gushika ko maji ariko bigakunda. Uyu munsi madame wawe ari mu gihugu cy'u Buganda si Kampala sinzi ngene bahita ariko ni muri kumwe niki kintu cabaye Lino G ntaherekeze madame ajo icyatumye turi kumwe nabo hajya nana nabyifuje cyane ko mbandi hajya abandi ibyo bose barimo n'abagenzi banje urengeje ko barimo umukunzi wanje nifuje ko ndi kumwe nabo hajya mbwa umwanya babikoreye nanje nafise akazi indwi yose azomaramwo iyo ndwi yose nanye nafise akazi niyo mpamvu kandi nagiye kubimenya after ko dufise akazi twe twarasinye kare. Rero nababwiye ko nazoba mpari mugabo nubundi ndiho baranserukiye. Urande rumwe rwanje niyo ruri yaga ni media ikomeye cyane yakoze ikintu ciza ndagikenguruka ariko turashaka kumenya kugira wari muri liste ko twarakuye muri liste yaga yasohoye yuko nawe uzo buri mu Buganda hama mu nyuma ntiwatumenyesha kutazogenda nta kintu nta reaction mwigeze ukora ariko kuri airport abashitse nitugeze tukubona naramenyesheje abo abagushize kuri cover abari babintumiyemo abo nyene bene ubwo rugendo nabamenyesheje nabwiye ko nazo amari umva ntivyari ngombwa ko tuga twagira abandi bantu. Ego bavyakiriye gute? Sinzi ubwamuganaza ko batahura ko twiko turondera akazi kabe kenshi ko batahura ko umuremvye agizwe no gukora. Rero sinashatse gusiba kubera nshatse kwica program zabo maybe nako bandimo ariko kara kazi pena navuye mu Kanda nje kurondera amafaranga. Sinasiga amafaranga ngiye mu Buganda kabisa. Ngiye kuryoherwa. Aya. Oya ndi gahunda nanditse. Muri make waronse show kandi show z'igihugu bivuge neza. Nemse show z'igihugu bamba barere cyane. Kandi urazi ko ruzozikora nejo mbega tuzotangura ejo. Iga ejo. Rero bamba barere cyane kabisa. Yari show z'igihugu next time mubiteguye tuza turi kumwe kabisa. Kandi ntago wanko ndibaza gatagwa. Umugore wanje muri kumwe byo muzovuga byose azomubwira urumva
ndase nuko nanje mati rwande rwanje rumwe runiyoro n'umuryango ntabwo ufise kubona ivyamane nka badramatire bamera nini boy ba Fernando bako fakora madame kure aya bose n'abagabo oy kongi familia akajambo kama kuri cyagegeri kimwe na madame oy chunga mke wangu vizuri Jero byo kwigisha kuba ndogoba kuba farasi wanango Sio mu biti ivyo du snap sibijai ipo hapa mtanikuta kwa airport na gani awachungu ashuka kama madame anakuwa ananiambia ngambia tu oy ishi hapo kabisa Lino twagira ni vyiza bararyohewe bari hano sawa nabona bagenzi biwe n'inshuti ziwe bamo Kenzi Fena Dramatique Gusto D1 abari mbi bose bari mwajana family oy ni konki fa nko nanje kwa mpari nubwo mpari everything is good akajambo kamwe kinyamakuru cimvire gukora ikintu nkijya ku muziki w'u Burundi mane bayezagire biyumvire no gukora ibindi birenze bijya byinshi ego mu gusoza riganiro cyacu turifuza kapera deep arabuhoro umukobwa umutima uri kwiruka geze kure cyane rega sindi kwiyumva temperature iri kuduga imanuka cyane urumbaza ko ngukunda kenshi nkaburi icyo mwishyura uzi ivyo nkeneye sindi ndakukwibutsa let's live the life I'm gonna start to live with you my girl elegulande mbesha wasanze ndi nigulande geza unyigisha guteleta meze nk'umwana sigaye ni bebeza uru rukundo ruri deep twese ruri deep bane muri aba deep babi imuni deep yakwijimura nahise yose yo kwa nkama oya nuzogira ubwo basha ugani jewe tuzagani mwebwe tuzogumana let's go ko kabisa iyo ni yitwa Monia ni indirimbo ya El Pro muje kuri YouTube nawe mu supporting vende subscribe byinshi akajambo kamo ku Mutananirwa TV byo subscribe bandanye subscribe mushikira umungu wa Landry promoter ariwe manager wa tutere manager afisa mazina God bless behind the camera if bali wadufasha kwa sana wacha bashikira meze neza kiruke cyane dushikira top TV ya mbere twamo nindi vuba cyane vuba ku maduska twende kipindi tufasha ku ma 20 ku ma 20 dushikira ya majana turimo turonka amasiva ndabakunda cyane let's go